Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze makino iganiro cacu. Cuno munsi twigenekezo rya 28 ukwezi n'ukwicumi umwaka w'2025 nongeye ndamutse cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, Mozambique, South Africa, Zambia, henshi muherereye muri Afrika tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, muri Aziya, mu mpande zine z'isi. Reka tumwe tubaramutse tubaye n'ikaze nka kino kiganiro cacu cy'uno munsi. Abenshi bari maze imisi mandika muri commentaire ati kubera iki umusesanguzi mutakorana ibiganiro. Ndibaza ko mwamaze kubibona, turi kumwe muri studio tugiye kubana makino iganiro aho agiye kuduha ubusesanguzi na cyane kubiriko birabera ku mirongo y'urugamba, aho umuriro uriko uraka, aho drone za FARDC ndetse n'imigwano idasanzwe biriko birabera. Bwana musesanguzi, reka ndaguha ikaze. Urakoze cyane bwana journaliste ko mikaze. Ndaho ndakomeye ndashima umukama ndabibona. Abariko babaza impamvu tudakorana barabonye ko noneho turiko turakorana, ariko kandi ngira ngo basanzwe bazi yuko maze imisi ngwaye, rero ingwara izayihuse mugabo kugenda igenda bukebuke. Ndazi ko abantu benshi iyo habayeho ihinduka runaka benshi bibaza dikote negative. Nkaho usanga ndazi ko hari abo bibaje yuko kumbureje nawe tutagikorana, kumbure bimeze ukuntu siko bimeze kabisa. Ni cya kibazo cy'amagwara n'umwanya bituma tudahora muri studio, ariko murabona ko uyu munsi Imana bikoze turicaye. Reka rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro, muze mubane natwe muri kino kiganiro tugiye gukorana muri kano gatondo. Urakoze cyane musesanguzi. Nagenda babwire yuko tugiye kubana mu ngingo zigera kuri 3 novuga yuko ziriko ziravugwa cyane. Turaza gusimbira muri Kavumu canke kuko cy'indege cya Kavumu no mu gisagara cya Kavumu, tubabwire situation y'itore ko vyifashe uko bimeze. Ndazi yuko abantu benshi muzi yuko umuriro kuraka, ibintu Wazalendo kiragerageza kwagaba ibitero, kandi nivyo koko turaje tubibabwire uko vyifashe kugezana n'ubu. Tubabwire eske ni bande bafise ikibuga c'indege bimeze gute, vyagenze gute. Turaza no gusimbira muri Rubero, naho hari bidasanzwe, hari ama operation kandundura ariko arakorerwa, hari imigwano novuga yuko bariko barakoresha inguvu nyinshi cyane. Navyo turaje tubisangure mu buryo buramvuye, ndetse tutibagiye gusimbira no ngaha muri Walikari neza muri Nord Kivu, aho bivugwa yuko drone yo ikomeza kubarikuriramwo injugujugu. Aha ndavuga zino nyeshamba tujwana, navyo turaje tubisangure tubabwire uko ngene operation ziko ziragenda ku mpande zose. Musesanguzi, ikaze kandi kuri B-Info Plus kugira ngo ushobore kutubwira ibiko birabera cyane ngaha ku kibuga c'indege cya Kavumu. Ndazi ko abantu benshi bakeneye kumenya ibigezweho. Urakoze cyane bwana journaliste kongera ko mikaze, na cyane tuvugane kuri kino kibazo ca Kavumu. Imbere yo kumvuga kuri kino ca Kavumu, reka ndamutse umurundi yitwa Willy yawaza akorera Kavumu, mugabo yaravuye bari hano mu gihugu cy'u Burundi, aca yiyumva kare ko tuvugana ku munsi weje mbaza Kavumu ingene hifashe. Niyo mpamvu mbaje kumuramutsa. Willy, ugira amahoro. Hama Kavumu bwana journaliste, abantu benshi baripfuza kumenya mu by'ukuri Kavumu uyu munsi ifiswe nande. Turabona ibitangazamakuru kuva ku munsi wejo wahijya ejo d'ailleurs kuva dimanche bivuga ngo Wazalendo ngo uburyo yinjiye muri Kavumu, uburyo ngo yasohoye nyeshamba, ngo ubu wa Kavumu ifiswe na Wazalendo. Donc amajambo menshi nyinshi cyane gose. Rero abantu basanzwe bazi yuko B-Info Plus na B-Info tudatanga amakuru yo gushikuza, dutanga amakuru y'imvaho. Bakomeje kutubaza none ko mwebwe muri mu gacerere mudakeneye kutubwira ibya Kavumu bimeze gute, kandi twumva ko biriko biracika, twumva ko umuriro uriko urahaka muri Kavumu. So mu by'ukuri bona journaliste, Kavumu umuriro uri kuraka. Rero tuvuze Kavumu ntimuce mwumva ku kibuga c'indege. Guhera ku munsi wa dimanche aba Wazalendo baragavye ibitero biremereye cyane gose hajya mu micungaro y'ikibuga c'indege cya Kavumu, ku buryo mbere wanashaka n'amabombe amwe batera yakorokera ndani mu kibuga c'indege cya Kavumu. Ibiro bikaba byatumye habaye ihungabana rikomeye cyane mu kubirindo bya zenyeshamba zo kwa Kagame, kuko urumva abari ku mafro bobo umuriro bariko barawota, mugabo n'abari bakiri inyuma mu bindi birindiro bitandukanye mu kibuga c'indege cya Kavumu barabona amabombe. Hamwe bamwe bibaza ati none yo bari bombe yabaye perdi noneho
ce n'est plus balle perdue bari bombe bateye ikaba perdue ikaja kugwa mu kibuga cy'indege cya Kavumu canke baba baziteye avec précision. So ico ngiye kuvuga ni giki tuko turabona Wazalendo mu byukuri yari ikomeje kandi irakomezwa. Ego ati gutere Wazalendo d'abord izina ryabo bari branding ukuntu mu byukuri ku buryo n'umuzungu wumvise Wazalendo ashaka kumenya ico kintu cyari cyo Wazalendo. Kuko twumva ngo Wazalendo basigaye bapilota drone bakabombarda. Ni ikintu gihambaye cyane gose. Twumva ngo Wazalendo basigaye batera amabombe. Ibi ni mu gihe muri uyu mwaka nyine muri za Fevrier Mars Avril aba Wazalendo hariho abari bakigendana imigobore. Umuwazalendo abandi imigobo abandi bufuni sivyo mugabo uyu munsi mu kiringo kitana kwiye n'umwaka tukumva Wazalendo basigaye bapilota drone bakaja kubombarda na drone. Urumva ko Wazalendo barikomeje ndavuga iyo aba Wazalendo iyo bagira amahirwe bakaronka branding media zibavugira neza mu byukuri nkajya bayivugira Wazalendo bayaramaze urugamba kera bayarumaze kubera ko hari ibikorwa byinshi bakora umwansi w'abaparevunye kubimenya byakagomba kumutera ubwoba. Ahantu uvuga nkakujya kuntu hari ukuntu wasanga bagabye ibitero ku birindiro bya ziyanyeshamba bagasiga baciye imitwe abagwanyi bahaje kujya kuntu baza banareva abarongozi bazijyanyeshamba kujya kuntu bagaba ibitero mu buryo na buriya. Ibi ni kimwe mu byaye guca intege umwansi mugabo kubera ko batarafise ibitangazamakuru bavugira byerekana la réalité byo Wazalendo bariko barakora byatumye umwansi akomeza guprofita uko kutamenya. Donc ni benshi binjira mu kijya kirobere cyaziyanyeshamba kubera ko baguma bumva byo bitangazamakuru byo mu Rwanda bivuga yuko baguma badvancinga baguma batera imbere badapfa batagira iki none ubu biri he byaranyitse. Ubu Wazalendo yari yubatse ubwayo yonye nirivugira izi nyeshamba abasirikare barazezeko ubu na bamwe bashimuta abenshi ntibakironka benshi nko abantu bwa mbere kuko abenshi ubu baramaze kuva muri bijya muri ajya marokalite afiswe na ziyanyeshamba azu Rwanda. So bivuze ngo rero Wazalendo yari yubatse yari ikomeje niyo mpamvu tuko turabona iki akora ibikorwa bikora inka hano rero muri Kavumu. Ukuri kw'ibihari nuko ikibuga c'indege Wazalendo ntabwo iracinjiramo ntabwo iracinjiramwo kandi tuko turanaraba uburyo Wazalendo ikiragwana bisa nkaho atakibuga c'indege gikeneye. Tuko turaraba imikenyuro bakora tuko turaba mwifato bagira ku mirongo y'urugamba bisa nkaho ko ikibuga c'indege hataragira ko bagikenera ntiyaragera. Systeme Wazalendo ikirakoresha ni systeme yo kuzirera yo kugabanya ingufu z'umwasi. Ibi twabyerekanye bitangabo byinshi ziyanyeshamba zihutira kwigarura uduce zihutira kwita mu gace runaka zititaye ku gitigiri c'abasirikare baza kuhasiga mu ijya mirwano ko barakorera. Wazalendo nayo ingene yakora ibonye izi nyeshamba ziza kugwana nk'iziyahura yaciba bisikigira bobo barazi yuko ajya material yiwabo ajya amasina yiwabo peu importe imyaka bizofata ajya matere bazoyisubiza. Rero ico bobo bakorera ko nuko donc botakaza abasirikare bake magingo nabo zinonyeshamba zo zavuga ziti nimba tugiye kugwana turi batanu bane batume bapfa mugabo umwe hajya ahantu ahagume. Haro iro system yo Wazalendo ko barakoresha ntibakeneye gutakaza ingabo nyinshi ku mirongo y'urugamba bobo ico donc objectif yabo peu importe igihe izomara mugabo baze bayatenyeko. Urakoze cyane musisanguzi reka dusimbire aha muri Rubero ariko aravugwa novuga ko ibitero bikomeye cyane aho amakuru avuga ko biriko birakorwa na FARDC. Musisanguzi urashobora kutubwira bimwe muri ko biraranga ibitero biriko birabera ngaha muri Rubero? Icambere no menyesha abadukurikiranye bwana journaliste nuko Rubero igitigiri c'abantu benshi ubahari n'abanyarwanda muri Rubero. Donc izi nyeshamba zakoresheje systeme yo kuhatera abanyagihugu bashasha kanatsindura zi yuko ingufu z'umuroberi ari umwene gihugu cyane gose. Ibi rero bobo
bari bazi neza yuko les vrais congolais badashobora kubaha nigwere baca barabatoteza barahunga abandi barabica ngira ngo urabonye ko na Human Rights Watch yasohoye mu kiganiro yasohoye ivuga yuko izi nyeshamba zakoze genocide aho zishe abahutu igitige nyamwinshi ngo zibicira mu mirima zibahamba mu binogo rusange ibintu tusa so niyo mpamvu mu musanzwe muri Rubero intambara yahabigwanye kihera FRDC ntabwo igomba gukora nk'izi nyeshamba sino yabakora nk'inyeshamba muri Rubero inyeshamba ziba zaromotse kuko iba yagenda ijaniranya n'abene gihugu mugabo no fetwe bagaba ibitero abagwanyi bagaca binyegeza muri ya mihana y'abene gihugu b'abanyarwanda baza kuhatera gushasha nico kiriko kiradindiza urugamba aha muri Rubero kuva ku munsi w'ejo hariho ibitero bikomeye bya FRDC igaba ku birindiro by'inyeshamba za Kagame ibi bitangazamakuru bikorwa cyane kuri iyi nkuru mugabo nuko benshi bayigoreka bayitwara en faveur yuko babishaka donc bitangazamakuru biko bivuga yuko ngo wazarendo ragavye ibitero ngo ku birindiro by'inyeshamba ngo disanga zigavye byahe ko n'ibirindiro byabo basize babituriye ku munsi w'ejo barahafashe baca baraturira ibirindiro inyuma yuko bafashe mpira bagwanya 30 bizinyeshamba kandi aha muri Rubero ho wanashaka ku kuma place yabayejo nta n'ibitero by'indege byahabaye wapi yari gwari rusasi ku rundi bombe ku yindi mugabo bazendo bari determine bagamije kugira iki komora zino nyeshamba z'u Rwanda hano mu bice bitandukanye bari basanzwe bari mu hano muri Rubero kandi objectif yarabaye atteint so Rubero bona journaliste novuga ko ari na territoire wana ni territoire oui ni territoire ni Rubero ni localité really yes localité territoire Rubero ni localité sindakiuka neza mugabo no kumenyesha yuko Rubero niyo etandi ya mbere muri Kongo abene gihugu baho bamaze guhunga ku bwinshi gusumba mu bindi bice sivyo Rubero kuviza intambara zitangura amakuru avuga ko abene gihugu bamaze gutizabo barenga 130 sinzi ko kano gatahura abene gihugu barenga 130 bamaze gutizabo bagahunga Rubero ni territoire exactement je savais ni territoire kandi aba batayiza bagahunga so kuvuga ngo ni gitigiri cy'abantu ni gitigiri cy'ingo zateshejwe izabo si gitigiri cy'umuntu mwumwe no baharuye ingo abateshejwe izabo ariko no kumenyesha ko ingo zirenga 100 zaciye zironka abandi bazishigwamo bavuye mu Rwanda baca barabasubiriza so bivuze ngo rero hano Rubero intambara ikiriko kuko nubwo byoshika M23 ikahizizira 100% ntibazopfa baharonkeye amahoro kuko aba bateshejwe izabo abakuwe mu zabo hagategwa abandi ntibazokomera kuguma mu buhungiro ariko noneho tuko turabona wazarendo iriko iravyitwaramo neza aha ndakubwira ko hano muri Rubero hasanzwe hariho n'umutego ukomeye cyane kubera yuko izi nyeshamba zateye bano bene gihugu b'abanyarwanda muri buno buce zizi yuko FRDC na wazarendo bazoca baba masaka hamacho bakorokera ku mbangukana bumenyi zitandukanye bavuge yuko ngo hakozwe genocide yakorewe abatutsi ese ko territoire ya Rubero abantu bose bazi yuko la majorité ari le peuple bantu iyo genocide bikorewe bande sikozwe na FRDC ko bavuga ko FRDC ko ikora ama genocide yakoreye abanyirotike so ibiro nivyo abantu bagomba kuza baratahura babe opened bamenye la réalité y'ibiriko birabira hano muri Kongo Rubero irimwo ibibazo bikomeye cyane gose ariko kuri incuro turabona wazarendo navyo yabihagurukiye nkuko yahagurukiye ibyari muri Masisi na Warikare sanduti na Rubero ndazi yuko baza kuyishira ku mwanya urakoze cyane tugira kugira ngo tunyarutsa n'amakuru yacu dusimbe neza muri Warikare aho dufise amakuru yuko muri aka gatondo kuno munsi hazindutse haraba ama bombardement aérien
aho FARDC canke Wazalendo yari kirakoresha indege z'intambara z'amadrone mu kurasa zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ushobora kutubwira ingene situation zimeze ndetse n'ubuce boba barashima? Bwana journaliste, muri warikare amakuru mfise nuko muri kano gatondo mu gace bita Kashebere hazindutse mu by'ukuri hameze nabi cyane gose, aho iyi coalition FARDC yazindutse ikirakoresha Sukhoi hamwe n'amadrone. Twinjiye muri studio amakuru dufise nangira ngo bavyumvise nawe nuko atamasaso ariko aravuga, mugabo akomeje kuvuga amabombe ariko ateyegwa n'amasuko n'amadrone na Sukhoi. Reka rero haracari kare mu gatondo, reka turindire saa 7 kumbe tumaze kumenya amadega yamwe n'ibindi azoba amaze kugaragara. Mugabo amakuru dufise nuko ibirindiro bitari bike cyane byo nako noneho byose byo muri Kashebere byose bamaze kubirasa, babigize umuyonga. Reka turindire nimba Wazalendo baca bagenda kumwe basanze bamenyereye guhohosha no kuraba amadega yabaye ku mirongo y'urugamba kumbure tubaza kubishikiriza abadukurikirana mu biganiro byacu byo hanyuma. Nuko musisanguze kandi gushimire cyane, ariko imbere yuko turangiza ikiganiro cacu kanda gusabe so ko ufite ikintu kimwe cyangwa bibishobora kongerako kugira ngo ufata akanyu bidushikiriza abadukurikirana tuhite turangiza n'amakuru yacu. Bo ntabyo mfise nshikiriza bona journaliste, usibye ko turiko turabona Wazalendo iri determine kuribera Goma na Bukavu. Ibi nivyo turiko turabonesha amaso, nubwo izinyeshamba nazo bisa nkaho zikomeje kwitera ijeke kwishiramo akanyeri gabo azerekana yuko zigikomeye bijya bice bakizifise, mugabo no mu mvugo zabo urumva yuko mu by'ukuri nabo ubwo babo barenze. Aha ntitwobera kumesha badukurikirana yuko abenshi bo muri ziyanyeshamba abarongozi batakirara muri Goma, batakirara na Bukavu, abenshi birarira hakurya Kanyaru, abandi bakaja kwa Museveni kubera ubwoba bafise mu mitwe yuko Wazalendo izo kwataka izoga bitero byo kwigarurira bijya bisagara ari mu ijoro. Nibyo bihariro bafise, nibyo nabyo bazi. Rero niyo mpamvu abenshi barirwa muri Kongo mugabo siho barara kubera ubwoba. Reka rero turindire ukwezi kw'icumi kwatanzwe gusa no guheza usikaje imisi mike turabe yuko ziyanyeshamba mu by'ukuri ziza kwihakana passport ya Kinshasa n'amadokima yose cyangwa tuzo kuraba yuko Wazalendo izoba yashitse kuri objectif. Nuko kandi gushimire cyashimira cyane abantu bose twanyuma kino kiganiro, nongera ndabahisanga ko tongera gura mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi. Bye bye.